Hello bakunzi bacu, turi mu kiganiro entertainment comedy na cinema. Abadukurikirana mube hafi. Entertainment bisobanura umwidegemvyo cyangwa umwidagaduro muri comedy. Rero ngaha turafise umukomedi mube hafi reka yivugire n'ukuri. Murakoze. Shalom mumeze bien, mumeze sawa, mumeze kwa kundi tuba dushaka ko muguma mumeze uku ya tuba dushaka ko muguma mumeze neza, mumeze bien sana kugira ngo ibintu bigume bimeze neza. Nitwa bakunda kunyita M.C Shalom rero ahantu hose muri Shalom abariko mukurikirana Ndufacom TV. Ya TV yahezagiwe n'Imana ikoramwe abakobwa beza nk'aba. Amen. Nyakira none. Ashijwe. Oye rero nyakira kwanza unyakira. Je nakwakiye nakubwiye ko ni uri umukomedie. Rero kaze widagadure nk'uko ikiganiro ari umwidagaduro. Ikiganiro cy'umwidagaduro, comedy na cinema. Je ndabona ari sawa, ibintu bimeze neza. Akoze kuntumira mu mwidagaduro. Ibintu birashushe muri no minsi. Harahiye haratukobe. Kunwenga. Ukavuze icyo mpora mu kunwenga ukimigira hakiri kare. Kugira ngo dukore kino kiganiro ata bintu byintuze. Urirabura n'icyo ndiko ndatweka. Rero uyu muruga navuga ngo arirabura. Izuba ngo ramutera ikibazo. Umukobwa n'umunyamwema yahuye n'ingorane yo ku y'intuze izuba ryamukarira. Ibi byose atwenga ndabiza afise ingorane. Mugora wiyumvira ko kwirabura. Basora wiyumvira ko izuba ritokubabaza. Izuba rero kubabaje cyo wiyumvira ko kwirabura nka jewe. Ndabizi gerageza ugire ushemwe ubwenge. Umeze neza nawe? Jewe n'ukuri ndameze neza. Iyo maze kuba ngahe? Irazimvye ni commande ntibona ko ni commande. Commande ya he? Ni commande yo mu Bushinwa. En fait twagize importation nkuko muri Ndufacom company hari importation iva mu Bushinwa, rero yavuye mu Bushinwa ntibona. Les amis, abantu mutazi Ndufacom bagira ibintu by'ama importation. Murana ko bamugira importation yatanguje ngo en fait donc bayikoze bayimporse en fait en general rero namwe mushaka kurondera ibyo mu importa canke mukagira exportation. Abantu murondera imiduga mukura mu Bushinwa, instrument mukura mu Bushinwa, amafoto ibitandukanye kare muri Ndufacom company. Ndufacom company. Yego. Rero afise na mikrofone zavuye. Yo izi. Byose ibintu twebwe dukoresha. Maze mikrofone original. Ibintu dukoresha twenga biva mu Bushinwa byose sasa. Yego. Cyo gituma bacarondera abantu b'inzobe bashaka kudukanga. Ya murakoze cyane, ndabona ko ibyo mukora muri Ndufacom ni byiza cyane. Duhere ku tensima mukoresha, ndabona n'utuntu tuba twiyemeye. Importation na exportation mugira numva ni ibintu bameze neza. Nakumvuga imiduga, nakumvuga ama-instrument atandukanye. Mukagira importation, mukagira exportation, muva hano muja mu Bushinwa bikabarusha. Ariko Ndufacom company bihari kugira ngo ibintu bigende neza. Reka ndagukosore gatahubwo. Agira nkosore. Nitugenda twe ntitwirirwa turagenda. Ubuhinga bwarateye imbere urumva. Hari abantu dukorana mu Bushinwa babikora. Murakorana ni technology evuriwe. Bica mu bwato canke birimwe abazimu. Oya suko mukorana muri ngaha bari hariya. None bari ngaha technology uyitiki. Technology yarateye imbere kugira ngo ibiva mu Bushinwa bishobore kudushikira byoroshe. No kuvuga ni communication kuri telefone cyangwa kuri internet ya ntabazimu. Hari abantu gusa imati. Cenca no menga ngo murakorana cumenga ni ibintu sinzi. Ubizi uko bimeze. Ni binyakuzimu. Ubizi uko bimeze. Deje wacu ari mu Bushinwa Paul Moma. Rero bosi wacu muri Ndufacom company ari mu Bushinwa Paul Moma. Ni kuvuga ikintu cyose gikenewe
abariyo abari ready kugira ngo arungike buri kintu cyose ubicishije muri Ndufacom company ikintu kasha kiza kagushikira ari neza aho nyene aho les amis muravyumva rero ntimuzimire ndabizi yuko mukunda konera ibikoresho bitandukanye abantu manzi imisi mugiye ama anniversaire adatesa twike murondera ibintu vyiza ama mariage ibintu murondera bimeze neza ce muri Ndufacom company kugira ngo ibintu mere neza impuzu nziza nkizi n'izisumbizi iyi naza katariyo ya nyuma nziza ya mbere nziza aho ndabona ko ugeze mu misi imbere uzobugeze ntuzuzimire ngera kugirana kagera gukora mariage imiduga myiza muri company irahari ibintu byo gukamera mariage birahari uravuze ngo ndageze ndiko ngo nzoba ngeze kugira gute urageze kuhaturira afise ibiti mu bizane tuhaturire hashe hatokombere muri Ndufacom mwanyakiriye neza kandi nabonyemo abantu bakira nabonye mufite amabiro meza n'ahantu nabonye nyine mushikiza mu ntuzenya hari ntuzenya ya siege hanyuma rero ibintu bikaba bimeze neza nabonye mukora ibintu byinshi mufise amasekretariya ariko arige mpanibaza umuntu agakora invitation burya ikintu ca mbere utanze ikintu haye umuntu kiratuma aba motive kuza muri ico kintu canke akaba demotive kutaba muri ico je ngoma nakubwira iyo mpaye invitation mbi je mbona ku rubanza rumeze fo ariko nabonye hariho utu invitation nabonye mwanyeretse tumeze neza les amis je muri Ndufacom mukuru invitation akakanu aho kagize akana ka fake akana nabonye kari mu tuntu twa simple nyine ariko hari n'izindi nabonye nziza zimeze neza VIP invitation iri présentable quand même muze muri Ndufacom naco kabaye kuri truasa yawe vraiment nakanaco kabaye amajana ngahe amajana 3 y'amarundi yibenye igitumbura twe turagerageza kugira tworohereza abantu aboroheje hariho n'izari moyenne karabaye hariho invitation ngiyi amajana 3 erega abantu uryo si bumwe karabaye oya vraiment ngiyi deke kuza muri zimba kame Ndufacom murekuza muratuzimba abantu munza kudushorera hano muri Ndufacom muri company ikomeye cyane amajana 3 mugabo igitumbura ugacukora invitation imeze nk'uko harimo kamara amazi iyi yari ya amazina ndayahoze mugabo murayabonye reka nawe kuzira twenga ubusa none twenze kubera mpoza amazina ubu twenze kubera iki gusa ariko amazina meza si nk'aya yandi ya barunsanza ku mbuga ni atari mukora sekretariya nziza amaservice muri sekretariya nabonye ari meza cyane mukagira imprimerie nabonye mwimprime ibintu amabadge ibintu bitandukanye karibu les amis muri Ndufacom mugira amabadge uri umuntu ukora mu gikoni ushaka gukoresha badge uri umuntu ukora muri toilette uri umuntu ukora ikintu cyose ukora kuza muri Ndufacom ukorere badge abantu bamenye ivyo ukora kugira ngo bimenyekanishe kugira ngo ugire ibintu bimeze neza ariko tugiye mu minsi mikuru we fafa tugiye mu minsi mikuru ariko nkaca nimvira abantu hari iminsi mikuru ibikorane hariho ama-concert atandukanye hari amaveyo ariko bategura nje nimvira none umuntu kugira ngo amenyekanishe ibintu byiwe acishije mu gukora affiche nziza nk'izo nabonye mukorana muri Ndufacom bimufatiki mutwariki fata umwanya urondere Ndufacom company uze bagukorere affiche nziza banagukorere promotion nabonye bafise na service yo kuduza imbuga z'abantu hamwe bifuza guhitinga byoroshye guhitinga mbwa je nsanzwe mpitinze je nsanzwe mpitinze abantu mushaka guhitinga nka Shalom muze muri Ndufacom babadugiriza imbuga zanyu sivyo babadugiriza imbuga kugira ngo ibintu bigende neza murabizi iyo uri kurakora ikintu hamuce kintu kaba kidafisa gikurikirana
ubwa mbere kuba udafise abagukurikirana bisigura ngo uri umuntu utamba wirorera sivyo bisigura ngo ubwa mbere uri umuntu utakira abantu sivyo ubwa kabiri uri umuntu numva ivyo ufise nta si ibintu bikwiye kuja kwisoko ariko igiye muri Ndufacom bakakudugiriza urubuga rwawe ibintu byawe bikagenda neza ugatangura kuronka aba subscribers subiramwe subscribers subiramwe kabiri subiramwe kandi subiramwe reka kungora subiramwe subscribers kakumereza igitoro turagenda rimwe kabiri gatatu subscribers bareke mufyuye subscribers kugira ngo urubuga rwawe ruduze views ruduze urubuga rwawe ruduze hama utangwe kudandaza murabizi ko n'abantu babikuramo umukate w'abana abantu bakuramo uduhuzu tw'abana utujipo tw'abana yego reka ariko bavuga ngo umuntu kurondera amafaranga ukamenga umuntu amafaranga tuyarondera kugira ngo turonke umukate gusa hanige turondera amafaranga dushaka kugura dukareso tw'abana urabizi kuvyara umwana ukabura ikintu mwambika ivyo ntanzi ngene babaje ibara rero iyo nakumvuga ibijanye no kuduza imbuga akagira igihe ukuramwo umukate niki karibu muri Ndufacom company bakudugirize urubuga rwawe ibintu bigende neza fafa praise baramudugirije uvuze neza cyane no kuri June ndahitinze ntiworaba naje kuri hit M.C Shalom meze neza ndaza kugira Ndufacom company Ndufacom ifise na ukabifise na TV nayo yitwa Ndufacom TV ego uyikeneye kugira ngo ingagato kuravyandika oya ngira ni telefone halo muri Ndufacom ntayuzi ndena undu fena afa com ntayuzi kwandika chomu chena ona m Ndufacom ya nibaza ko ndaza kurondera sawa gusa rero umuntu wamusiguriye neza araza kubibonera mu ntuze avagira ikibazo arabikurikirana nabibona umviriza avagira ikibazo aho ni abbreviation ikibazo ciki uvuze Ndufacom abbreviation nkuko bamwe bamaze inshabaza ngo Ndufacom nigi nasize ya ndome nyene navuze nabi ndena u mu majambo yose en toutes lettres ndena u ninde nivyo ni ndu fena a bivuga reka ndabikubwira en toutes aha kuvuga ni Ndufacom Ntutangwe no kuvuga mu majambo yose ni uretse Jean Claude yayitiriye famille yiwe Ntutangwe family yitwa Ntutangwe family company Ndufacom ya munavyumvise rero Ntutangwe fafasha kuduha kandi Ntutangwe chiffre naho hoya Ntutangwe chiffre none habayeho lettre chiffre zibura gute twaraciye kwishura fafara ko zoraduhenda twaraciye kwishura ivyo vya chiffre navyo lettre gusa umviriza ivyo vya chiffre wize lettre ivyo vya chiffre nivyo wawe nivyaboneka azobitubwira deje rero sindi kuzivuga ivyo atazi ikintu utazi uravuga uti je ntaconzi rero tuzobimubaza deje yabishitseho les amis Ndufacom ntacazi Ntutangwe chiffre akinzi Ntutangwe lettre warakuvuga rero kijanye na TV nabonye mukora ibintu muri media ibintu bijanye na TV mugira ibiganiro bitandukanye nabonye mugira ibintu biganiro vya sport munagira ibiganiro bijanye na gospel music mwibanze cyane muri gospel abaririmbyi ba gospel muze muri Ndufacom company mumenyekanisha ibyo mukora babadugirize imbuga zanyu ngo twabivuze babadugirize ibikorwa byanyu mumenyekanishe ivyo mutegura nakumvuga ngo mu minsi mikuru umuntu bigenda gutetegura ikintu akakiminimiza ku buryo abayumva umenga yo kigumiza rwego rwo hasi ntarondera ukuntu kimenyekana igikorane donda Ndufacom kimenyekana kora affiche nziza je hariho affiche vraiment usanga umenga bayitoye mu vyondo kandi ni usanga ari muci kwibaza none iyi affiche bayitoye mu vyondo gute uravyumva
kora afishe nziza nabonye hari abantu beza bakora ibintu bimeze neza nabonye hariho ba Karimu dufise producteur babishoboye hariho ba Karimu hariho ba Diomede ebana big up sana nabonye bakora neza cyane aho bita aba mu professionnel nico kintu nagira ngo naba programme we kandi we mvuga a ukumva b kubera iki vuga a vuga a oya vuga a numva ko numva b ikibazo ni navuga ucumbaza uti mvuze iki uvuga ko nakubwira ko wavuze a akagasuzuguro ko umukobwa ndakanse mu izina rya Yesu amen mukora kandi ibintu bya production itandukanye videography murayikoreramwo cyane mugakora ama video nabonye cyane go nabonye hari Karimu bariko barabikora bien sana photographie ama montage ama mariage yego maze je naragize kubona video y'umuntu ariko niko yanko yayikoze ngira ngo mu gihe ca kera kameme iyo mariage narimviye iyi ni mariage iki nigiki cabaye sivyo ndayikurikira nari hari mu rugo rw'umuntu nari ngiye kumutemberera nari ndahagendeye hanyuma banshiramwo video ya mariage yiwe ukuntu byagenze ndarorera iyo video ndaraba divya none byagenze gute yafashwe na telefone naho nye telefone zazindi zamurikira sheri uravyumva ndimvira yafashwe ni cirore bagiye baracishamwe gutya ni cirore ugize urashaka ucubona abandi ku ruhande nkuko ndimvira iyo video ahantu bayikoreye biranshanga sibyo rero abantu mushaka gukora ama video meza mushaka gukora ama montage kuma mariage yanyu ibikorane byanyu kugira ngo mubike ibintu bimeze neza cyangwa muzovyereke abuzukuruza nabuzukuruzaza urumva kuci utwenga none habayeho umwuzukuru ico kirabaho abuzukuruzaza ico kirabaho none umva ko ari umwuzukuru wo kumwuzukuruza wavuduhenda mani none mviriza umwuzukuruzaza umwuzukuruzaza sha agakengere kuyu mukobwa ndasubiye kukanka mu izina rya Yesu je ibintu ndabizi jewe nize ibintu bijanye n'indome urumva ivyo bintu wasanze bimeze uko nyene waragize verification kuba bimeze uko basi uyu ushaka kongera ko ikintu urongerako ushatse kurako gakurako sivyo niba hariho kwanza umwuzukuru zaza uravyumva uko nyene uko bigenda birakurikirana mugomba bakubwiye wowe bishara bisaba ko uharura generation ziba zaciyemo bavuze umwuzukuruza urumva ko ari uwa mbere umwuzukurazaza ni umwuzukuruza wo kumwuzukuruza umwuzukuruzazaza ni umwuzukuruza n'umwuzukuru wo kumwuzukuruzaza uravyumva abadukurikirana no kuringira baragerageza batubwira uri kuraduhenda gute yewe ndazi ko nivyo no gukosora utonyemera mugabo basi batubwira ababizi twe twarize ingobotozo kugira uhavuhenda abantu twarize ibintu bijanye n'ingobotozo udeforme ikirundi oya umukobwa ntacazi kandi utazi kirundi akirundwamwo sivyo wewe rero ko utazi kirundi guma hamwe abariko kujana Ndufacom babe barategura ari ikintu twe twita imvukira naje ndimvukira yi Burundi mvukira n'abana bavukiye aha mu Isagara urumva gisagara ntabe imvukira gusa urumva ari iwacu ntashaka kwimvukira umviriza ntawe nturi imvukira kubera iki waje kubanga se wavukiye nese ndimvukira yaho navukiye oya vukira n'abana maze ivyo bintu muza muragira ngo imvukira niyavuke mu Gisagara imvukira ni imvukira ifisa aho yavukiye wewe nturi je ko navuke mu Bushinwa mva sindi imvukira mu Bushinwa sizire ivyo biragusha je ndi imvukira yo mu Bushinwa nawe uri imvukira hehe ngaha muri town ngaha Bujumbura Bujumbura mwavyumvise abantu mushaka imvukira na cyane cyane Bujumbura
vuka yazo mu Bushinwa twe turazimvye bisaba menshi hanyuma sinzi yuko ikiganiro caheze jewe rega niwe uza kugiheza kubera twaguhaye umwanya w'umwidagaduro entertainment umushatsi ni umushatsi ni inkofero canke ni umushatsi wanje none uravye wabonye bya bintu by'abana batari ni inkofero nihi n'umushatsi wanje nyene umushatsi wanje wo gutwika zanira ikibiriti maze uturira nyene ukawutwika hari ruguru wacu ari ibintu bagira bagacanira imikembe kugira ngo ibe uburobe mu minsi mikuru ziko tujya akarobe ndakeka aka kantu ko tubera inkwi zugira ngo akarobe kamere neza sivyo rero ndakeka ibyo dufasha uvuze ngo nako nibyo gutwika mana yanje no gutwika so guturira kanako gutwika maze ndakeneye kibiti no gutwika we gutwika rero nturamenye cyari cyo kugera ubu sha ntatabi inyamba manje kuguturira tugatwikira hanyene nturamenye cyari cyo kugera ubu no gutwika si kinyarwanda bita gutwika si kinyarwanda none si guturira ibintu nyene bijanye neza shaririye mu kinyarwanda hama bikayangana mu kirundi karabaye apana biturira umuriro we none maze kuba bitwitswe biba umuriro sivyo hanyuma bigatwika abari hafi yaho udaturira umukobwa rero ngo aratwika kuri uno mushatsi wiwe rero nuko nta udaturira abantu we ndumva butahura nabi uturira abantu usanze ntanywa itabi iyo mbanywa itabi nkaba ngendana ikibiriti ubu nyene aca ntwika bakabibonera kuri kamera unyibukije agakuru kari hano k'umuntu ari hano yari mu misa mbe bariko baravuga ngo ibintu byo ngo rero mwese ngo tuje kubica ati hari ururimi usanga rugoye gutahura nabaca bitahura kutariko umva bari bashatse kuvuga iyo ibintu byo kubitsa nabwo yumva kubica cariruka rero ngo mwese ngo mutigiyeyo ngo barabica umwese bavuze ko ari kubica ubu nyene newe ico kintu umva ingana zahabaye nizazingana ziwawe zuko mutazi kirundi umukobwa ntazi kirundi ubwo ntazi kirundi ni yatwenze kenshi atwenga mu kinyamahanga izi ntwengo sinzo mu barundi rero umva iyo utazi kirundi ukirundwamwo niyo aho kikurunze n'ubundi utakimenyeyeyo ukakirundwamwo kandi naho kandi ukakirundwamwo gushika rero wewe nimba utarakirundwamwo babe baritegura bakikurundemwo nutakimenyerayo bakikurundemwo tutwikirayo cyo turabizo baza bakurunzemwo muri ntuzenye na Muri Ndufacom nasanze mukora ibintu bya murakora filme iyo abantu babituye mugakora filme nanje nzobitura vuba ubusa kantu ko gutwika vuba maze ibyo gutwika je sinzi ibyo ari byo aguma nzanka ibyo gutwika ntabyo nzi mugaje mvuze gukora filme sawa ibyo byo gutwika ni ntujanye n'imishatsi wawe urumva wiwanje ntutwika Muri Ndufacom murakora ibintu by'amafilme nzoza ukeneye gukora filme nzi nabonye bakora filme nziza bakora filme z'amavuta ngira ngo nayo ubwoko bwose hari aho bita sunset aho bita gute byose ngira baravangamwe mu gukora mu kumonta izo filme nanjye mufise amaservice meza mukagira n'amaformation ntuzenya ya ibijanye na cinema n'icongereza naco muri icongereza ngira icongereza no ndamutsa mu congereza jewe how are you Siram we rero aza none Muri Ndufacom ni muforma umuntu ari bariko bamuforma uramuforma mpaka ambimenye turi mu kiganiro mani ugakenera kwiga uzorondera bijeje ico kintu ako kajambo konyene niko ntegeza kurihira intuze erega ko siko kagize ico none ako kaca kici kiganiro cewe waruvuze ngo umwanya uragiye waruvuze ngo oya basi ndagatware oya ako none wagafashe mavyumva ko barihisha menshi ako ni wagafashe none ntiwagafashe oya waruvuze gute tubandanye
waravuze tubandanye kajya kajamba avuze mu Congereza gasigura tubandanye. Rero twako tuvuga ko batanga amaformation muri ntuze mu bijanye na cinema mengani ibyo namye numva muvuga ari abantu usanga bakeneye kumanza kuba forme mukamanza mukaba forme kugira ngo muje gukora ibintu vyiza muje gukora cinema zanditse neza batanga na formation ku bantu zenye kuba aba directors bama filme canke ama video kanaka indirimbo nibiki kugira ngo muje gukora ibintu vyiza mwiture Ndufacom company kugira ngo mutwike ndakoresheje cya kirundi c'abafise imishatsi nkiyi mutwikirize hanyuma mukora ibintu bimeze neza. Urabizi iyo aje ikintu akeza karigura iyo ikintu kimeze fo abantu nyine bagikota fo bakakibona fo bakakivuga ati kijya kintu ni fo ariko ikintu ari vrai iyo kintu ari ciza kimeze neza muga kubera iki iyo teme bayikoresha ngo fo kandi ugihushane cha fo ari vrai muga ugishize mu essence y'ibyo baba bashatse kuvuga uvuga ngo ikintu kijya kintu ni vrai ahubwo uvuga ngo kijya kintu ni ciza. Numbatse izo ni impararo z'abantu zimvukira rero ntimumbaze ariko kandi ngo iyo uzanye abakiriya muri Ndufacom baguha 3% baragira agashiru kabute canke akantu katuma ugira umwete iyo uzanye umukiriya muri Ndufacom akakorerwa izo service zose baraguha 3% kuvuga ibice 3% vy'ico uba winjije muri Ndufacom. Ubwo rero iyo uzanye iyo ukabufise abajama abagenzi mwumvise yuko bakora n'abari hanze ufise n'umuntu ari hanze ashaka kwiga ashaka no kwigira ku murongo online bakamwigisha bakamuforma hama gakora igikorwa kanaka bicishije muri Ndufacom ubwo ibice 3% ucushira ku mufuko kubera ko gusa watanze contact kubera ko wahuje abo bantu na Ndufacom ibintu bikagenda neza hanyuma umunwa wose ukagira ico utamiye umufuko wose ukagira uco ushizemwo ibintu bikagenda fresh jamudugorenganye ne mwiza kuravanga ibintu ajewe ndafise umugambi wo kugira societe kanaka ariko izoba yagutse cyane zo birimo ibintu bikomakomeye abafise amasosiyete muze mukoreshe imipira canke ibikana muri Ndufacom mubise mufise nabanye mufise amaservice kwandika serigraphy irakora imipira serigraphy umengana akazi nawe kwita umwana w'umukobwa serigraphy Celine Celicia serigraphy ibintu bijanye n'ibimengana akazi na kumwana w'umukobwa urumva mugabo ngo ni ibintu bijanye no kwandika ku mipira gushiraka amafoto ifoto kayishaka ku mupira ntaku ugashaka nk'ifoto yiwanje ngaha ugashaka nk'ifoto yiwawe ngaha n'ivyandiko ushatse ugashira munsi binabyo ntaku ushaka ko M.C Shalom ibintu mukagena neza mwavyumvise imipira amashati mukaza mukavyandikako mukavyandikishako amasosiyete yanyu akambara neza nabwiye akeza karigura je vraiment ngiye ahantu nkahasanga service zitameze neza no mu Ndufacom ntaja gusanga ibintu bimeze neza burya nango cangenda iyo ntagira iyo mutamfata neza nasanze mufise amaservice meza mukakira abantu neza mugira keye nziza ibintu bikamera bien biratesa rero amasosiyete yanyu muyambike mubicishije muri Ndufacom ndena ndu fena a fa kena o ko ndeme zirakuroka vraiment ndabivuga byose bana urudome rumwe ceca ndambigwa wana umuntu azanye nk'akantu nk'aka ashaka ko mwandika ko nk'uko mwanditse ko Ndufacom akashaka ko mwandikira ko kandi kana kariko kose mwabikora birakunda nta kidashoboka Ndufacom irabishoboye byo kandi murabahanga cyane gose murabahanga kabisa nabonye ibintu ari ibintu mwariko mvuga bakari mu ibintu na badio med hariya zimwe ko bavuga ngo mariage bariko baramonta
nako ndagutera inkuru ya mariage nagize naravye iyo mariage vraiment nasotse muri iyo nzu nasesemo bivanye no kuntu yari ikoze none mariage usanga ikoze ukamenga sinzi kamenga ku ifoto bagiye barasuka kubuyi iyo foto umva ibisa gute muga nabonye ibintu mukora muri Ndufacom nabonye ari vyiza rero afise ama mariage ama anniversaire imanza zitandukanye z'amanza z'igihugu usanga ari imanza zihuza abategetsi batandukanye canke abantu batandukanye muri rusangi mukaza mugakora mukababwira bakabakora ama montage mukabaha ibiraka karima kamera neza akavyibuha nubwo yarasanzwe avyibushe muga kaguma twenga nkakojya freshes zikaguma ziduga umunwa wose ngo mpakuro nk'icurya nyatari ariko kandi niko bimeze bogiyo nta tamira simba ntamuye nkuko ko mukirundi bavuga ngo utamiye ntatamure aba yagize gute yaratamitswe ko warakamenye mugabo nta kintu cinshuzi ntacundusha hama nashaka tubabwire icivugo ca Ndufacom company icivugo cayo ni nkurikira nkumurikire nukuvuga nukuvuga wigendera imbere hama ikujane mu nzira nziza ikwereke ibikorwa vyiza vyayo hamwe na Ndufacom mufise ibimurikisho ibikorwa vyayo ikintu bahora bita urumuri kera urakizi ibikorwa vyayo biramurika urumva ni muri Ndufacom mukeneye urumuri ikintu bita urumuri urakizi ca kintu ni wowe ukizi wewe wavukiye twebwe twavukiye hariya iwacu hari ikintu bita urumuri canke igishirira navyumva waragenda ugatora igiti muziko rujya rucaka ugaca ugenda uramurika gutya ugiye nko kwiyicarika canke kwihagarika sinzi ugiye kwiyicarika sivyo none canke uravyumva kubera ko hari usanga ari nko kuva ngaha no gushika nkajya hirya umva ugasanga urugendo rutari ruto ugaca ugenda uragira gutya mwijoro ugenda uramurika ibikere ntibikurye nivyo twita ibimuri rero muri Ndufacom muze bafise urumuri baze baramurikira mubakurikire hanyuma bamurikire ibintu bigende neza ibintu bimere bien nkuko nabonye ibintu bimeze neza nabonye numvise mugira n'ibintu bita consultance no kuvuga ukeneye impanuro kanaka turi mu bihe umuntu wese abakeneye kwiteza imbere sivyo kwiteza imbere mu bijanye na comedie bazoca bandondera bijanye na filme ukeneye kwiteza imbere ibintu bijanye na entrepreneuria no munsi ibintu biteye imbere cyane ukeneye impanuro cyangwa ukeneye inyigisho karibu muri Ndufacom bakugira izo nyigisho haje natanguye murana ko twatanguye gukorana vuba ndatera imbere vuba mukabona umudugu zimbya zobaruwa manyushi azobaru wanje kandi ushanda gushaka ifoto yiwanje munumva ko ibintu bijanye n'amaotokona n'ibiki byose amaotokopya byose babishoboye kubikora mukazobona imodoka izimvye iri ku ifoto yiwanje azoba ari yiwanje azoba nabikoreye byose muri Ndufacom impanuro zose mukenera zo mu kibano n'ibiki byose murabisanga muri Ndufacom inyubako ukeneye kubakisha ibintu kanaka nyaruka muri Ndufacom nabonye mubigira baguha impanuro baguhe n'ukuntu ushobora kubigenza neza ibintu bijanye na sante ibintu bijanye n'amagara meza turakeneye kugira amagara meza nkawe urakwiye kuja kuri regime kugira ngo uvyibuhe ntabyo nshaka ivyo ushaka kuvyibuha urakeneye kuja kuri regime kugira ngo wonde kurushaho kugira ngo uhahuke sivyo nkaje ntango kuguhanura wotanga kuzura kora sport ukazura indimu mu gitondo sasa no ku mugoroba ukaza urarya ibintu bijanye n'intuze kugira ngo urabe ko ubwo buvyibuhe bwogabanuka mavyumva ko ashaka kugabanuka kugira ngo aremuruke
ni hatari ibintu birakomeye cyane. Izo mpano zose bazitanga muri Ndufacom bakakubwira ngo ukwiye kugenda uku canke kuriya bintu bijanye ufise abana kanaka bafise ibibazo kanaka bijanye no gufungura nabi canke imibereho itameze neza, imigwe mibi. Shande ko mvuga ikirundi kikunanira. Birase. Haje vuga abandi hariho abaza kukumviriza bakabita. Umukobwa ntavyiwe reka mbandanye mbwira abarundi umwana usanga afise imigwe mibi uje ukitura Ndufacom bashobora kubigenza neza, ukagira ibintu bikagenda neza bakaguhanura umwana yofungura uku umwana yobigenza uku. Zose ni service batanga hano muri Ndufacom company nkurikira nkumurikire. Birakomeye. None wobabwira ahantu iri kugira ngo abatahazi ntibazozimire. Urumva je kuntu nahaje ko haje wowe barangire nawe. Naje ngize aha muri centre ville aha nyene haho isoko inkuru ya Bujumbura. Ndaduga gato nkata nkugiye kwa Binagana. Hanyuma nca ndaduga nyine nca kwa Binaga hajya kwa bitaro kwa Binagana ha. Ndaduga nduze nyine ndatraversa kandi ijya kaburimbo icamo. Niko nahaje nose ndavuga ko nahaje. Yego ntaje. Hanyuma ndashikana kuri Bikoro. Just nshitse kuri Bikoro siege. Apantu areta siege. Siege icicaro cha Bikoro no kuvuga aho inkuru yayo. Bikoro siege. Navyumvise ni Bikoro siege apana toilette siege. Bikoro siege uhageze ucuraba ibubamfu niho bumva birafatanye na Bikoro siege ni kuri numero 9 avenue kuri aka kabarabara nyene gaca kuri Bikoro kuri numero 9 avenue de la Grèce. Avenue de la Grèce niko bayita ucubona Ndufacom company nikizu cha rouge bordeaux couleur ya rouge bordeaux. Il rouge meze gute? Yoni rouge sang. Rouge sang. Iyi nayo? Ici rouge. Iyi orange. Orange. Niko ka orange. Yego. Ni hatari. Umaze kubona umukobwa ataza macouleur, uwo mukobwa asumnyagisagara. Niba ushaka gutwara umukobwa w'umunyagisagara neza na neza kumwumva muri mind uzimubaza makurere sivyo uzimubaza makurere azokubwira iribara ari n'amwana yo ikurere ni iyo ni bleu bleu bique bleu crayon ciel bleu ciel hanyuma iririre iyi ni blanche iyi ni blanche iyi ni jaune hajya none bavuze bleu bizatandukanye hariho bleu ciel kana bleu marine bleu bique na bleu bique bleu crayon bleu gomme none abayo bique na bleu crayon bleu gomme tugorera ubwenge burafata ivyo urafata ivyo iza abantu bamenyereye cyane ni bleu ciel ni bleu marine bleu bique urafata ivyo na bleu bique umva bleu bique urayihevye kubera ko eka tuwe turafata izo mani tuwe turafata izo yego umushatsi usa gute umushatsi wawe ni orange umushatsi wawe genda uraje mbona ugomba gusa na shokora karabaye umukobwa niyo ashaka gutwara umukobwa yarashizemo tentire gira warashizemo tentire n'igihe rero tuntu bashira mu mishatsi nyene kugira ngo tentire n'utuntu n'utuntu n'ibirungo by'imishatsi mu majambo make ibirungo by'imishatsi ni hatari ibirungo nkaho washizemo ibirungo vyangahe ibirungo byinshi reka uno mutahe wambaye shigo n'urukofero n'umushatsi uri nk'ibirungo inkofero ndayikeneye muri comedy n'umushatsi uri nk'ibirungo kura basi turara aho kweri ntibakura ukoze urukofero ugomba nkuri imishatsi nyene nkuri imishatsi urabesha n'urukofero imishatsi yanje rero ntumparirize ko ndakubaze gatoya nowe na Bonano ukunda umunsi mukuru yo jewe
apfa bingora umunsi mukuru wasumva utwika nuwe umunsi mukuru twika cyane muri iyo gusa yose iratwika ariko bonane bonane iratwika gusumba tuvyatse arahiye aratokombeye arahiye papa preza azohaturira umuntu wumva nk'umuntu wumva wotumira kuko numva bonane wumva uzotwika umuntu wa mbere wumva wotumira kuri bonane noyo oya ahubwo jewe urazi ikintu kimwe kuri bonane ava yaho hari hantu nshaka kuzoja gutwika ababizi bandangira hari igiteramo numva ko kitazovyorosha kizoba kirimwo Israel Mbonye w'abantu benshi bakunda cyane rero 30 niyo nzoba ndi gutwika ya rero muhungu nako mukobwa urya je sinzi ko akoresha imiti sinzi ko ari umunyakuzimu amavuta y'Imana abizi bazobimbwira aka amavuta nayo ko arimwe ibisazi ko ukuntu urya muhungu yaduze ako kandi urya muhungu n'abakobwa n'ubusomwa namukunda cyane murabe ntimubera ishetani sinzi nk'abamuku ndamukunda kubera arimwo Imana ndamukunda kubera arimwo Imana umukunda nk'ukuntu mukunda Messi mwebwe Messi we n'indi ejo mwaramwishe muramushika nayo ngo rip mana yanje ngo rip nyene ariko aratwika abantu bagacagomba kumusubega abantu mwabaye gute umuntu agerageza kuduga mukagerageza kumwica ngo rip ni kuvuga rip Ona numaze kubona imisi baguma bandika ku bantu umuntu yapfuye ngo rip iki Lona rero akwipfuriza gupfa no gupfa ndavyibagiye no gushikayo uravyumva gushikayo rero urumva iyo bashibishise bakandika kijya RIP ku muntu nuvuga ngo umuntu abatamukunda mbwa nkaho ndazi byarakubabaje kubera ko ukunda cyane Messi ndamufana go uravyumva byarakubabaje pole sana jewe nta muntu numwe nkunda mubo wibaza ko noba nkunda ndamukunda ariko hariho uwundi bita Haule na Veniste hariho abajournaliste dufise muri Ndufacom Shabajya abahungu vrema bubahwe bameze neza bajya abahungu babirimwo neza ibintu bijanye na sport amakuru y'inkino yose amakuru ameze neza muri Ndufacom mukayikurikirana rero iba vendredi mukayikurikirana kuri Ndufacom ku mbuga zose za Ndufacom kuri YouTube Facebook ni Ndufacom umvise andika Ndufacom TV Facebook YouTube Instagram ntimurajaye oya cyane izo mbuga zibiri ibintu bikagenda neza mugakurikirana sport mugakurikirana gospel music mugakurikirana comedy mugakurikirana ibijanye n'amarafise amasinema barafise amafilme amasinema bakurikiza bama bacishije ko ivyingo n'imiryango byose bigaca kuri Ndufacom ariko nanje ndiko ndabakurikirana muzonsorore ndiko ndababwira muzonsororera hanyuma reka kwisabira ni wabona ibyo babwiye n'inzara nibaryoherwa n'ibyo babwiye bo bazokurondera reka gusha mugabo wifuza bazonsororera none sinda barangiye inzira ndabarangiye Ndufacom nabonye bakora ni ibintu byinshi ibintu bijanye na fourniture y'ama materiel atandukanye ukeneye ama materiel yo mu biro y'amantu zenyugira ahantu gasanga ukora ibintu bijanye na sonorisation n'ibiki ivyo byose ukabibatuma bakabikuzanira ibintu bikagenda neza mu Bushinwa ivyo byose n'ahandi bikava mu Bushinwa biri OG originale mwana iyi microphone kidasanzwe kandi ku biciro byiza cyane akabijya uvuze ngo akabijya ni ku biciro byiza cyane umva ntimuzimba oya muravyumva ko batazimba babizana ku biciro bimeze neza abantu mukinjoyinga ibihe byanyu mukinjoyinga
ibihe byanyu mukinjoyinga muri companies mukaronka ibintu bimeze neza bizindutse kandi gatusanga bibafashije no kuduga mu rundi rugezo bijanye no gutera imbere kubera ko iyo uguze ikintu gikomeye kandi ugura kizimbutse bigufasha ubwa mbere kuba ikintu cyawe ibintu byawe bimeze neza bikomeye ikindi kintu bariko bagutelefona kandi bakaguha turi mu kiganiro bakaguha bigatuma ibintu byawe binyaruka gutera imbere kubera ko ukoresha ikintu kiri professional kandi wakuye ahantu hizewe ushobora no kwitura ubundi mwanya wereka ko mu ngora rero ndiko ndabisigura sawa bandanya umva bikatuma ibintu byawe biba professionnel kubera ko ukoresha instrument professionnel wakuye ahantu wizeye n'abantu wizeye ushobora gusubirayo mu nyuma ukabwira uti ndakeneye akandi kanshima kanaka ndakeneye akandi kamaterial kanaka amamaterial ajanye no kubaka nabwiye ikintu cyose material yose ushaka muri Ndufacom biba bihari kugira ngo ibintu byose bimere neza bakagira ibintu by'amadessin amadesign nk'uko ku nzu mukacapako ibintu kanaka ku mamire ibintu bikagenda neza wumva abantu mufite companies mufite amasosiyete n'ibiki mushaka kumenyekanisha ibintu aho muri kugira ngo bababone kugira ngo ewe ni ibintu bisa neza no kuri kw'Imana yego kandi je ndinze mvuga ikintu je sinkunda kubesha kandi sinkunda n'umuntu ambeshesha rero iyo mvuze ikintu no kuvuga ngo ico kintu kiba mba mbona canke mbanzi yuko ico kintu kimeze uko rero bariko madukurikirana muze munyibuke nkunda citron gakanye akunda amata ashushe canke kanye ashushe apana conge wapi unga ashushe naka orange ndagakunda ngwiki orange birakomeye bavyumva rero nako ndagakunda mumva ko ndabarangiye ahantu hari amaservice ameze neza karibu rero muri Ndufacom banyemereye yuko muzonyambika neza vuba mukayandika ko neza ndakeneye ibintu bimeze neza we apana bimwe nahora mbona hariya handi kuko companies arahari hani Bujumbura atandukanye kandi menshi muga muri Ndufacom jewe mukabikora ukutariko nzofata microphone kandi nzogaruka mfate microphone nje kuri kamera ndabwire nti ibintu ni fake uyu munsi wagarutse ndazi uzoshinga intaye y'ibyo wiboneye ibintu rero ndabona ko byaremeze neza uyu mushitsi kwa dufise yitwa Fafa Praise turamushimiye yari yambaye ikiato ciza ntimwakibonye yambaye agakanzu keza yavuze ko agakanzu yakakomanze en fait nanje donc nzokoma banzurabe kwanze byose mfise byo mu Bushinwa hariho telefone kagasakoshi ndibaza karahantu hake cyane iyi ni komande mu Bushinwa nayo mama urabesha iyi ni komande mu Bushinwa none iyi wayiguza ngahe yaguzwa ngahe ibiciro simpaka woyikenera gusa oya ngira wayiguza ngahe oya si ibiciro sinigwa ndabikubwira uzoyikenera utamera nka babandi bafite abakobwa none we no mugabo karakomeye gafite tukama ibiciro ko ni abakobwa komande mu Bushinwa ariko urabona rero mon frère nako ma sœur uri mu ma sœur oya sindi ma sœur uri ma sœur uri mon frère uri mon frère uvuze ma sœur n'umuntu yihemana none ndaguhamagare gute jewe ma sœur amagara Fafa Praise none kunashaka none ndaguhamagare mon frère atapana mve vya ma sœur ntumbaze ivyo ni ma sœur Fafa Praise turamushimiye kuba yabanyarake muri kino kiganiro abamukeneye muzomusanga muri Ndufacom company umva ni Ndufacom aravyimse neza Ndufacom company niyo ifise izo ntuzanye izo service zose Ndufacom TV Ndufa Sports ibiki vyose i service yose
ushaka canke twavuze n'ikindi kintu cyose ukeneye ugisanga muri Ndufacom. Gusa ako no kunganira ni byinshi nitwo bimara ifite ama service menshi ariko tuzogena turayaganira ko buke turashobora kuba ibintu tutinjemwo en detail ariko tuzogera tubiganira ko turi hano badukuriki ku Noel zo buri he ku Noel dimanche oya uzondondere ni box si byiza kuvuga ahantu hose uri kubivugira kuri kamera maze wewe uri umunyisha makuru sivyo uri celebre abantu barakuzi Ndufacom bama bakubonye bama bagukurikiranye vuga ahantu uzoburi oya uranze kubona uzoburi he Kibonane naho kuyaho nzoba ndi kwibonane nzoteramira hanyene hafi mu karere. Ahanyene hafi mu karere. Mu karere vraiment. Mu karere. Yego. Sawa. Ahandi umva nta budere baburiyo. Bavyumva ahara karere ningaha mu karere. Na mu karere ni hara karere nta bindi. Fata ivyo. Sawa. Fata ibi. Fata ibi. Fata ivyo ko nzoba ndi mu karere. Sawa. Turarangije iganiro rero. Sawa rero bye. Kuvuga ni by'istiro nayo. Istiro igize. Iyi nayo abakina amastiro meza ava mu Bushinwa. Nayo muri Ndufacom company. Muca mwituma ikabazanira ama service atunganye ameze neza ibintu kagenda neza mu izina rya Yesu. Rero tubifuriza nta byo aha twahejeje ariko Ndufacom company ibifurije umwaka mwiza na Noel nziza nibihe byiza harakandi Pasika ntuzoyigira Pasika ntiturabishiki twarayirenganye umwaka muri uno mwaka nta Pasika irimo muvyo mutwifuriza muri uno mwaka kweke mudashamwe Pasika mudashamwe Pentecote mudashiramwe umva biherere ku mwaka mushasha gusa ibi bintu ndavyanse ibi bintu sefo Noel nziza ego ngo muri uno mwaka mushasha ngo mugire ngo umwaka mushasha umva muri uno mwaka tugiyemwo Pasika murayikuyemwo ntizoza Pentecote Ascension umunsi mukuru w'amasanda iyo yose ni iminsi mikuru tuzadufise muri uno mwaka bereke mutabitwifuriza ivyo rero nawe uzobivuga hanyuma je mvuze ivyo nshaka okay je rero kana bipfurize muri mwaka tugiyemwo umwaka mushasha Pasika nziza umunsi mukuru mwiza w'amasanda umunsi mukuru mwiza wa Bikira Mariya umunsi mukuru mwiza hariho umunsi mukuru muri Katolika bagira bita wa Kristo umwami abamijima bagira irayidi nziza muri uno mwaka abamijima hariho undi munsi mukuru harimo ibindi hari undi munsi mukuru abamijima bagira ngo kukibaje ndavyibagiye tugende Pentecote nziza kuba poroti muri uno mwaka ibintu byo kugarukiriza ku mwaka mushasha gusa ivyo bintu ndavyanse bemushiramwe iminsi mikuru yose izoba muri uno mwaka muyitwifurize bigende neza bye ciao